Shalom shalom akunzi b'ikiganiro intahe yubaka n'umunezero ntangere ni Prince Shama iradukunda gusubira kubabona gusubira kubana namwe muri kino kiganiro nkuko vyama ndafise umutumire adasanzwe cyane ni mama pasteur yitwa Anne aradufitiye intahe idasanzwe y'ubuto bwiwe ingene yakijijwe ingene yahuye n'umwami Yesu n'ingene vyagiye biragenda rero tumukurikirane kaze cyane mama pasteur. Murakoze cyane. Ndanezerewe cyane no kukwakira muri kino kiganiro. Murakoze ndanezerewe cyane no kubana namwe. Rero tudatevye nashaka utubwire ubwire nawe ko radukurikira ubuto bwawe bwagenze gute byagenze gute kugira ngo uhure na Yesu bimeze gute. Murakoze kuri ico kibazo mumbajije. Jewe novuga ko nakuze ndi umwana atekereza atagorana cyane kujya kw'abandi mugabo maze nakuriye mu muryango novuga usenga hama ndakura mu bandi bana nkuko mugabo nkura ndumwe atagorana nkurira mu muryango novuga ko iwacu nari mu avant dernière nari muri abana bangahe avuka turi abana 8 je umwana w'indwi nkura ndi umwana kunzwe afyinishwa ndakura ndiga amashure hama ngeze nko mu 9 ndaja mu twakopeneje kujya kabandi bana nyene hama mugabo nakuze kandi nsenga narakunda kuja gusenga cyane ariko ho nasenga bari basenga yego bari basenga mugabo ho nasengera sinava ngo na pratika cyane gose wari indani oya sinari indani narinjira nkasohoka mugabo ico nzi cyo kwa Mungu sinigera nsiba gusenga kandi narabikunda ariko mu nyuma ngeze hari muri 2005 ndibuka hari muri le 15 mai 2005 niho nahura n'umwami Yesu maze kwakira umwami Yesu ishengero nashiye ninjiriramwo niryo nkirimwo n'ubu ndabishimira Imana narahabaye ndahakurira ndahabatirizwa. Byagenze gute bari bagutumiye byagenze gute ugurushike muri iryo shengero niho wari usanzwe uja gusengera? Oya mu ma vacances narakunda kugenda kumviriza indi nakunda melodie zike ndirimbo zo mu bakizwa rero pendant les vacances naca ngenda mu ishengero imwe ngahi Bujumbura nkagenda nkumviriza indirimbo narazikunda zirya melodie mugasi nenza amajambo bavugamo gusa narumviriza melodie nkanezerwa. Rero umunsi umwe aho muri 2005 niho nagenda gusenga muri ville hano mu ishengero ryo muri ville hama uwo munsi numva ijambo rirankozeko ca ndakira umwami Yesu hari le 15 mai 2005 maze gusengera aho muri ville aho nasengeye bamaze kunyakira bakora niga muri interna bace banyeka kandi hantu hafi noja gusengera ntarinda gufata amabus ruhande ya interna wari muri interna ya he muri interna yo muri lycée SOS. Okay. Ego wacanza na hantu mu Kigobe hafi yo kwishure bitangora déplacement bitangora na nubu niryo sengeramo rero maze guhura na Yesu naciye nubu niyo nkika ndacamukunda Yesu. Byagenze gute muri ubwo buto bwawe kurumva warugiye urondera indirimbo mugabo mu nyuma uca urahura na Yesu ni giki cyatumye wumva birengeye indirimbo wumva wo ufata urugendo na Yesu mbeho ho vyari byorosho rufise imyaka ingahe? Nari mfise nk'imyaka 15 yego nari nk'imi adolescence nari mfise imyaka 15 kandi kuva uwo munsi ndakire Yesu sindigira nsubira inyuma sindabivamwo naciye ninja mu byo gukorera Imana ndakora mu vya protocole ndakora mu vy'isuku novuga ko nakuriye mu ngoro y'Imana. Muri urwo rugendo rwawe ko kwakira Yesu kumenya Yesu nta bibazo wigeze uhura muhira nibaza ko waruhinduye aho usengera mbega urugendo rwawe rw'agakiza na Yesu rwo muri ico gihe rwari rumeze neza gusa nta bibazo byari rufise byari bimeze gute? Narahuye n'ibibazo byinshi aho niga muri interna nayifise y'abagenzi rero bamenya nk'abashaka kunta bamaze gushaka kunta ko naciye mpeba natrisha mu ishure maze kuri dufise akagwi tugenda nange twigana twerekana ibyo yose ndabivamwo hamarozi umwana hamwe n'abandi ubukeneye abo muganira ubukeneye abo muvugana bose baramvuyeko hamwe sigara mvuga ati abagenzi bawe babandi mwari muri kumwe yego bose baramvuyeko cyo naciye nkora naciye ndabasengera kugira ngo nabo bakira gakiza muganga nsubiye inyuma gatoyi nari nabanje kubinyegeza maze kubinyegeza nagiye kuvyemanga neza maze kubatizwa mu mazi menshi naco ne carangoye kuko navuga ati none ko nabatijwe ahandi umubatizo mbeho uje gute nabatije inyuma y'umwaka
mugabo ndibuka yuko maze kubatizwa niho hantu hambere aciye nemanga nabo bagenzi bose ndababwira ko nakijwe kandi narikawusha nkababwira ati ngiye hajya sintware bible mu ntoke. Rero maze kubatizwa mu mazi menshi niho numvise ko nokwemanga by'ukuri yuko nakiri mwami Yesu. Utarabibabwira kurumva hacimwe umwaka ukijijwe kugira ngo ubatizwe, ubuzima bwawe bwari bumeze gute? Urakijijwe mugabo muri kumwe bagendera mu bintu bitameze neza, kumbure nawe wari ugenderamwo imbere y'igihe, waratrisha nkabo, uraje wakijijwe, wacu bigenza gute? Warabandanije kubaho bwa buzima bwo gutrisha cyangwa bwo gukora ibindi byaha canke ni gute? Ndashaka utubwire nyene washobora kutababwira ko kijijwe mugabo ntukore nk'ivyo ariko barakora. Jica mbere nakoze maze gukizwa, nashatse witandukanya n'icyaha cyose. Mwishure twari twiga turi bake wasanga turi nka 12, naca nicarana ku ntebe ya jenyene, bimwe byo kwerekana urumva bikaba biravuyemwo, bari kubarantuka sinabishura. Bakubaza ati bimeze gute ko barambaza ati mbe wabaye gute, usigaye uri kijuju, usigaye umeze gute, uri kirofa, hamba byose nkavyemera nkababwira ati ya hasi ndi kirofa nyine nkaguma mugana ndabikwepa. Hama hajya abandi bagiye kuraba ama televiziyo ama audio radio n'ibiki byose, je naca ngenda mu gitanda nari mfise agatelefone cyane numviza ko indirimbo nkasoma ijambo ry'Imana. Abandi nabo bagiye ko nka weekend baba bacaje gutamba imiziki, nanje nkaca ngenda mu cumba nkasenga nkasoma ijambo ry'Imana. Umwaka wose ngwana hama 5h du matin nabyuka gusengera muri douche batarabyuka koga bose, kugira nkabasengera nkabyandika ahantu muri agenda nkavuga ati Imana bajya bose ndabakeneye bakijijwe kandi Imana yarabikoze. Ubu bose barakijijwe? Abo twari turi kumwe hasigaye nk'umwe mugabo la majorité barakijijwe kandi bose baje gusengera hajya. Wow, Imana ishimwe. Twizere ko nawe nyene azoshikira. Mu nyuma rero urabatijwe, uratanguye kwemanga. Nihere tandukaniro rihari by'ico gihe wari winyegeje, utavuga ko nibaza ko no mu bantu bariko baradukurikira hashobora kuba ari umuntu yakijijwe amazi imisi akijijwe canke amazi amezi akijijwe mugabo ataragira kubwo rugezo rwo kuvyemanga haba muhira. Nanje ndazi ko bisa nk'ivyanshikiye. Wiyumvise gute umaze kubatizwa hamukabibabwira ku mugaragaro? Maze kubatizwa mu mazi menshi numvise umengo nakiriye ubundi bubasha ntajewe ntazi, nakiriye ubundi bushobozi, nakiriye ubushobozi bwa mpwemu yera. Nubwo nuva kuganshoboje guhagarara neza nk'emanga yuko nakiriye agakiza. Nubona bivuga no mu muryango muri famille yuko jewe ubu nakiriye agakiza, batoza barandondera mu bintu bimwe bimwe. Rero nuvuga ko inguvu ndazikuye kuri mwe ku bushobozi bwa mpwemu yera. Ego nibaza ko hari warumvise kumbure n'amahoro n'umwidegemvye wo kumva kutacinyegeza inyuma yabo bantu, kubabwira yuko umeze nkabo kandi utameze nkabo. Nibaza ko ku muntu ariko aradukurikira, ico mbere twavuga nuko kubatizwa siko gukizwa, kubatwizwa no gushingira intahe c'igikorwa c'agakiza kiba carakoretse kuri wewe, kandi birafise ico vyugururwa nkuko twumvise yuko hari ubundi bushobozi bwagaragaje Imana yaguhaye bwo gushobora gushimanga ukavuga wemye yuko ubuzima bwawe bwahindutse. Hama mu nyuma byahavuye bica bigenda gute mu rugendo rwawe rw'agakiza? Mu nyuma ingene byagenze, icambere natahuye ijya muri ya Corneliyo yo muri byakozwe n'intumwa. Kuba dufise indero nziza canke dufise ubugwa neza sicyo dutwara mwijuru. Mwijuru ni kwakira umwami Yesu nk'umukiza, niyo laisser passer, nico kintu cambere cangombwa umuntu yokora. Naye handi ho ibikorwa vyiza, ubugwa neza, indero zo muri famille twarakuranye sicyo dutwara mwijuru. Ico rero caranshoboje, ndagishimira n'Imana kuva kera n'ubu yuko yampaye kuyimenya, malgré yuko nari mfise iyo ndero nziza. Malgré ko ari umuntu mwiza abantu babona, atagorana umugwa neza, wamengo ntaco naba mfise cyo tuma nkizwa. Mugabo Imana irabiraba yo nyene ku buntu bwayo, iravuga ati reka ndamuha agakiza. Ikindi ashaka kuvuga rero kwitandukaniro, maze kumenya Imana, maze kwinjira muri iryo shengero, je nuvuga ko nakuriye mu ishengero. Navuze ko nakunda kwitandukanya n'icaha, icamfashije kwitandukanya n'icaha cyane nabaye mu bikorwa by'Imana cyane, nabaye mu bikorwa by'Imana, nkakorera Imana, numva ibintu by'isi sinova ngo ni inkomezi cyane ubushobozi bw'iwanje, mbwa kuba mu bandi, kuba muri salle de prière hamwe no ku bikorwa cy'Imana, numva ko byamfashije cyane gose kuba mu bukumi bwanje neza, nsenga
nongera ndayikorera kandi nari mfise la crainte de l'éternel cyo bita igitinyiro c'Imana navuga nti naho nakora igikorwa umenga ni gito cyo gukubura ishengero no kwakira abantu baza kwicara numva umenga ndi umukozi w'Imana kumva gusa ko ndi umukozi w'Imana nubwo umenga ni ibintu bito bitagaragara byaratumye nshaka kugira intahe nziza mvuga ati umuntu azombona mpagaze ajya ku muryango naho twari bake azobone ati hariho umuntu ahagaze ku muryango kandi akorera Imana mu buryo bw'igitinyiro c'Imana nayitandukanije rero numva umenga ndi umukozi w'Imana. Urakoze cyane. Ni kihe kintu wobwira umuntu ariko aradukurikira yakijijwe yavutse ubwa kabiri wanashima yabatijwe mugabo ataragira ahantu yumva umenga yoja mu bikorwa by'ishengero ko turumva yuko ivyo bintu vyakuzigamye birakurinda kutaja mu vyaha no kuzigama intahe nziza yagakiza Imana yari yaguhaye. Hariho umuntu avuga ati jewe nakijijwe mugabo bijya bintu by'ibikorwa by'imikogwetano nguma ngo kwishengere mama ngo hari iki ngendayo jewe sindiyo. Mbega ni giki wo mubwira mbega hari hica ariko atakaza mu gihe atabibamo? Ego cyane ariko atakaza ubucuti, ariko atakaza kubana n'abandi, ariko atakaza ubusabane na mpemu yera kuko mu migani 27 mu 17 haravuga ngo kurya ngo ibyuma bikarishanya niko n'umuntu mugenzi we dukarishanya. Iyo umuntu rero ari wenyene novuga yuko hari ikintu atakaza cyane kandi satani hari gihe aprofita uko kuntu kuba wenyene ugasanga yagukwegeye mu vyaha ko utabufise abandi muganira kuko ishengero nasanze ari umuryango bajya mu bamukora ibikorwa by'Imana bari nk'abavukanye n'umuryango. Rero iyo utakaje gukorera hamwe bigukwegera mu caha cyane. Rero ari naco gituma numva notera intege umuntu wese yumva umenga ari wenyene yumva umenga ibyo bakizwa ntiyovyinjiramo cyane ahubwo niyinjire kuko hari umunezero kandi hari ubuzima. Yego. Akantu kanyuma shaka turangiriza ko nubuhe buryohe waronse muri Kristo Yesu uno munsi umuntu ariko aradukurikirana ashaka kuba adakijijwe ashaka kuba afise izo ngeso nziza ko yatwumvise wamubwira ati ingo nawe ingo wumvirize kano kantu. Ibyo ni binini cyane biragutse muri Yesu novuga gute muri Yesu hari iyo Yesu mwihaye by'ukuri ukamwiyegurira ataco wisigarije kuko iyo umwakiye tumwakira umwami n'umukiza ngo tuganze. Rero iyo umuhaye ngo akuganze wese hama ukamuha ibice byawe byose by'ubuzima bw'iwawe by'ukuri uhasanga umunezero uhasanga amahoro uhasanga mbese iki ibintu byose tubikura muri Yesu. Rero nukuri no tumirira umuntu wese ingeso nziza canke ubugwane canke iki ntidutwara mu ijuru. Icangombwa cyambe no kwakira umwami Yesu hama no kuba mwishengero no kuba mu Mana nukuri hararyosha hari byose twahakuye byinshi intaye ni nyinshi nibaza yuko by'ukuri nibaza ko ikindi gihe tuzobiganira ko dufise intahe nyinshi mugabo cyo nzi cyo muri Yesu nukuri nta handi hantu nabonye hari amahoro. Maze imyaka myinshi numva naramwakiriye sindigera nicuza n'umunsi numwe ngo numve ngo nona tigana gatoye ndamuve ko kubera namusanze nk'ubushobozi kandi muri Yesu sikuvuga ngo hari ibintu byoshe gusa oya turaca no mu bihe bigoye turaca no mu misozi turaca mu mazi mugabo kwa dufise Imana dushigikiye ibyo byose ducamwo bitubera uruhome no bitubera inkingi ugasanga ibyo twaciyemwo ari bibabaje ugasanga tubikomeresha abandi. Ego rero novuga ati harimwo byiza ariko hariho n'igihe uca mu bigeragezo mugabo ubicamwe unezero ko ufise umuntu agushigikiye. Ego ngwino nawe uri kuradukurikirana ngwino kuri Yesu ntuzicuza. Madame Anne mama Pasteur Anne ntarigera yicuza kuva ico gihe cyose ari mu gakiza. Rero na wewe ubutumire n'ubwi wawe. Mama Pasteur nashaka ndagushimire cyane ko wemeye kuza ukadusangiza intahe yawe. Imana iguhezagire cyane. Amen. Murakoze cyane namwe Yesu abahezagira. Amen. Ndabashimiye namwe ariko muradukurikirana tuzosubira mu kiganiro intahe yubaka gikurikira ni hahandi nyene mushishikare kudukurikirana. Imana ibahezagire.